ku izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amene. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu. Tusabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo cy'ibyakozwe n'abatumwa ku kigabane cya kabiri kuva ku karongo ka mbere kugeza ku ka 13. Ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo mutima mweranda aza kubatumwa. Umunsi mukuru wa Pentekoti wasanze bose bakoraniye hamwe. Havyuka intureka iva mu ijuru imeze nk'umuyaga w'igihuhusi wuzura inzu barimo. Babona haserutse imbeya zimeze nk'iz'umuriro ziricagura zija guhagarara kuri umwe mu bari aho. Bose rero buzura mutima batangura kuvuga mu zindi ndimi uko mutima mweranda abahaye kuzivuga. I Yerusalemu naho hagasangwa haba abayuda bubaha Imana bavuye mu ntara zose ziri munsi y'ijuru. Aho bumviye intureka abantu bose barashwa baduka baca baratamarirwa kuko umwe wese yumva bavuga ururimi rwiwe. Bagwa mu gahundwe baratangara baraheza bavuga bati aba bantu bavuga si abanyagalile? None bigenda gute ngo umwe wese muri twebwe yumve bavuga ururimi rwiwe rw'amavukiro? Uri abo mu Pariti, uri abo mu Bumedi, uri abo muri Elamu, uri abaturuka muri Mesopotamiya no mu Buyuda ni Kapadosiya ni Poto no muri Aziya. Uri abanyafirigiya n'abanyapafiriya n'abanyamisiri be n'abava mu ntara ya Libiya yegereye Sireni. Uri abanyaroma bateye indaro hano. Uri abayuda n'abinjiye idini ryabo. Uri abakereti n'abarubu twese twumva bahaya mu ndimi zacu ibitangaza y'Imana. Bose bari batamariwe bazazaniwe babwirana bati mbega ibyo byoba ari ibiki? Abandi nabo baguma bitwengera bati baraborewe umuvinyu mushasha. Bene wacu muri Kristu Yezu, iri ni jambo ry'Imana. Dushima Imana. Haleluya, amen. Haleluya, 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 amen, amen. Bana b'Imana, nubwo umunsi mukuru wa Pentekoti uri kwa Mungu, ariko ndashimye ko tuzirikana iri jambo ry'Imana kuko je kwa Mungu si ntanga ubutumwa. Rero niyo mpamvu ariko ni byiza ko tubizirikana. Ijambo ry'umutwe tugiye kwisunga riravuga ngo mutima mweranda aza kubatumwa. Mutima mweranda aza kubatumwa. Umunsi mukuru wa Pentekoti wasanze bose bakoraniye hamwe. Bana b'Imana, iki ni ikintu gikomeye cyane ngo umunsi mukuru wa Pentekoti wasanze bose bakoraniye hamwe. Kubera iki uwo munsi mukuru wa Pentekoti wasanze abatumwa n'abari bizeye Yezu bose bari bakoraniye hamwe? Kuko hamwe ho twarabonye ko bari ahantu mu nzu yo hejuru na nyina wa Yezu arimo. Kabiri haravuga ngo habyuka intureka iva mu ijuru
imeze nk'umuyaga w'igihuhusi wuzura inzu barimo. Ngo mu ijuru hava umuyaga w'igihuhusi, mbega ngo wuzura inzu barimo. Gatatu, babona haserutse imbeya zimeze nk'iz'umuriro ziricagura zija guhagarara kuri umwe mu bari aho. Muri wa muyaga w'igihuhusi ngo babona haserutse mu muriro imbeya z'umuriro, kandi izo mbeya z'umuriro ngo ziricagagura kila muntu, urubeya rw'umuriro ruramuhagararako. Kila muntu ziricagagura, kila muntu urubeya rw'umuriro ruramuhagararako. Haleluya, amen. Kandi aravuga ngo bose rero buzura mutima, batangura kuvuga mu zindi ndimi uko mutima mweranda abahaye kuzivuga. Haleluya, amen. Murumva rero bana b'Imana, byari ibintu bidasanzwe, cyari ikintu cyiza cyane Yesu yari yaremereye babandi bari i Galileya, bari mu Galile, igihe yari karaja mu ijuru. Hanyuma twabonye hahandi naho bari mu nzu yo hejuru na nyina wa Yesu arimo, twarahabonye. Rero uwo muyaga w'igihuhusi noneho hakaza nk'umuriro, uwo muriro ugaca wicagagura mw'imbeya kila muntu ku mutwe wiwe hakaja ko urubeya rw'umuriro. Mbwira woshira urubeya rw'umuriro kuri aka gahanga kanje, ubu bushatsi bwoca busa nka cansha. Ariko bo ntibahiye, cyari gitangaza kidasanzwe. Haleluya, amen. Gatanu, i Yerusalemu naho hagasangwa haba abayuda bubaha Imana, bavuye mu ntara zose ziri munsi y'ijuru. Bana b'Imana, murumva cyari ikintu kidasanzwe. I Yerusalemu naho hagasangwa haba abayuda. I Yerusalemu ntabwo hari bakavukire baho gusa, ngo hariho abayuda bubaha Imana. I Yerusalemu hari abayuda bubaha Imana, bavuye mu ntara zose ziri munsi y'ijuru. Murumva abo bayuda bari Yerusalemu barabubaha Imana. Igitayeko nyimba hari aba bayuda bavuye munsi y'ijuru mu ntara zose zo munsi y'ijuru, birumvikana harimo n'umurundi, harimo umuyuda w'umurundi. Ngo rero twese turabayuda, twese turabanyisirayeli. Buriya nuko abantu nyene twagiye twinjirwamo n'amacakubiri tutazi nyene yatwinjiranye. Ariko iri jambo ry'Imana riravuga ko abayuda bubaha Imana bavuye mu ntara zose ziri munsi y'ijuru, no mu Burundi, no muri Tanzania, no mu Rwanda, mw'isi yose hariyo umuntu yubaha Imana muri abo bayuda. Murumva nabo bayuda bari Yerusalemu suko bari kavukire yo ngaho i Yerusalemu, oya, bari babaye bugende kuza barahagerera gusa. Gatandatu, aho bumviye intureka abantu bose barashwa baduka, baca baratamarirwa, kuko umwe wese yumva bavuga ururimi rwiwe. Bumvise intureka, wa muyaga mwinshi ubazaniye mutima mweranda, kuko na cyane cyane ko ngaha izo mbeya zimaze kwicagagura zikaja ku mutwe w'uwo ari we wese, niyo batubwira ko batangura kuvuga mu zindi ndimi uko mutima mweranda bahaye kuzivuga. Mutima mweranda wenyene niwe yabahaye kuvuga mu ndimi zose zibaho. Kuvuga jewe zipora nka icyongereza cyo data wanje narakigishijwe ndazi gikegiki, mugabo igifaransa nacyo naragiciye ko gakeya, mugabo si cyane. Nkaca nisanga ndiko ndavuga ikiyaramiya.
ikiyaramiya numva ngo ururimi rw'ikiyaramiya ubwo ntagonzi nkaca nisanga ndiko ndavuga ikiyapani ururimi rw'ikiyapani ntagonzi ururimi rw'igicayina ntagonzi mbese indimi zose nkaca ndazivuga nk'uwazivukiyemo haleluya amen murumva rero cyari ikintu gikomeye cyane naho tutokwizera basi nitwizere ko ibyo bintu byakoretse twubaha Imana twumve ko natwe nitwubaha Imana izodukoresha n'ibitari ibyo abo bavuze mu ndimi kuvuga mu ndimi ni kimwe no gukora ibindi ni gusengera abagwaye nacyo n'ikindi no kugira umutima gusa Imana ikaguha umutima wo kwiyumvamo kuja gusenga nacyo n'ikindi kintu gikomeye Imana iguhaye nimba atari n'ibyo saba mutima mweranda aguha ikintu kiruta ibindi cyo gukunda abandi cyo gukunda abagwayi cyo gukunda abatishoboye cyo gukunda impfubyi cyo gukunda abapfakazi cyo gukunda abapfakare cyo kugirira neza uwo ari we wese haleluya amen ibyo byose n'ingabirano itangwa na mutima mweranda kandi benshi izo ngabirano tuba zifise mugabo ntituzemerera dusabe mutima mweranda atubemo ingabirano twaremaniwe ingabirano Imana iduha tuzikoreshe neza aha turabandanya abo bantu bavuga reka mpera kungwe bagwa mu gahundwe baratangara baraheza bavuga bati abo bantu bavuga si abanyagarire abantu bobo bumva ko ari abantu bibugarire ari abanyagarire bariko baravuga ayo amajambo nyene uko bishakiye 8 none bigenda gute ngo umwe wese muri twebwe yumve bavuga ururimi rwiwe w'amavukiro rero abantu bari ngaho Yerusalemu bumvise abantu bose nukuvuga nyimba hari y'abarundi babandi b'abayuda Imana bavuye mu isi yose baravuga baca batangura kuvuga n'ikirundi abarundi bari Yerusalemu barumva ko hari abantu bariko baravuga ikirundi none nk'ubu ndi mu rusengero canke ndahantu ego dufate nk'ubu ndi mu isengero turi mu misa mu isengero njamo bavuga imisa mu Cyongereza kandi benshi n'abazungu none ngiye kumva mwumva aba bazungu baradutse ngo amahoro y'Imana abe kuri mwese bana b'Imana uwunda kumva bariko baravuga amani kwenu mu Giswahili uwunda kumva bazanye igifra none ari abazungu twahora tugendana batavuga icyo gifaransa batazi kuvuga ikirundi batazi kuvuga igifaransa yego wanashaka n'igifaransa mu isengero ntacyo bazi bavuga Icyongereza mugabo bakumva harimo igifaransa harimo igiswahili harimo ikinyarwanda murumva ko ni mutima mweranda ni Imana yo birikira bibavugisha uwo ari we wese rero yotangara n'aba bantu rero baca batangura gutangara kumva ko abantu bari muri icyo kigwi muri ako bakundi bariko baravuga indimi zitandukanye nk'uko batahura 9 uri abo mu Bupariti uri abo mu Bumedi uri abo muri aha rero bariko baratudondagurira babandi bose niyo no kurirwa ndabidondagura urumva nimba bariko baradondagura abo mu Bupariti abo mu Burundi abo muri Sudani abo muri Kongomani abakongomani abo mu Bwongereza abo muri Canada abo muri Amerika bose baca bumva umwe wese ariko abumva ururimi rwakavugire rwiwe rero kuko mutima mweranda ari we yari yabahaye kuvuga izo ndimi
na cyane cyane ko ikituremesha kandi cyoduha kwizera cyane nuko umuntu ku mutwe wiwe hariko arakurubeya rw'umuriro mugabo umuntu ntashe imishatsi ikaguma ari imishatsi. Buriya rero abana b'Imana, Imana ni nziza cyane kubona umuriro uri kuragurumana mugabo abantu batariko barasha ahubwo bari mu musayangano no mu munezero, cyari ikintu gikomeye cyane. Aha rero nyimba ari muri Siriya uri wabo mu asinirwe turavuga ko byinshi, reka nje kuri 11 uri abayuda n'abinjiye idini ryabo ngo abayuda n'abari binjiye idini ry'abayuda, abinjiye idini ry'abayuda uri abakereti n'abarubu, twese twumva bahaya mu ndimi zacu ibitangaza by'Imana. Haleluya, amen. Aba bose rero abanyene bariko baradushingira intahe bavuga ngo twese twumva bavuga indimi zose, umwe wese yumva mu rurimi rwiwe. Cyari ikintu rero cy'agatangaza. Reka rero tujye kuri 12, ariko ikindi gikomeye nuko indimi zacu ibitangaza by'Imana, ngo twese twumva bahaya mu ndimi zacu ibitangaza by'Imana. Ahubwo nari nirutse hatari bwage umva nababwire nyinga bavuga bati twese twumva bavuga mu ndimi zacu bahaya ibitangaza by'Imana. Kwari kugira ngo nyimba ari uwo muri Mesopotamiya ntaze yitwaze ko atumvise mu rurimi rwiwe, kuko jewe mu bazungu cyane cyane mu myaka ishize ngiye mu isengero nategerezwa kuva mu misa nkategerezwa kugurura Radio Maria kugira numve misa kama nziza kuri Radio Maria mu kirundi kiwacu, kuko naragenda mu bazungu bakavuga misa igihe cyo gusangira kigeze nkagenda nkasangira, guhereza nkagenda nkahereza, nabona abandi bahagurutse kwanza hageze guhereza bobo kubera iterambere urabibona ko ndinze mbona ku giceri cyangwa inoti namenya ati harageze guhereza, kandi narabona ati umwanya wo guhereza urageze ko bajya bahagurukanye uduseka ibintu nk'ibyo. Mugabo gusangira nabona abandi bahagurutse nkabona ati kwanza najya padiri ariko arahereza umukate n'umuvinyu, bijya narabona ati hageze cyagihe cyo guhereza umukate n'umuvinyu. Mugabo niba basomye igisomwa cya mbere, igisomwa cya kabiri, injiri, narayicara mu rusengero kweri sinigera numva ngo bavuze iki. Mugabo nashe mugurura Radio Maria narumva bwabo ndibigishije uko. Gusa iyo uri mu isengero ufise umutima mwiza, wagiye gusenga n'umutima mwiza, urumva amahoro, urumva kunezerewe uri mu rusengero. Ariko padiri ariko arasigura ntiwumve ibyo wagomba kumva, nacyo n'ikindi kintu. Rero iki gihe bose umwe wese yarumva, umurundi yarumva ko bariko baravuga Imana ni nziza, Imana yaduhaye Yesu Kristu, Imana yarungitse umwana wayo mu isi arabambwa ku bwacu none yaraduze mu ijuru, Imana yaduhaye umutima mweranda turakomeye. Ibintu nk'ibyo byari ibintu rero by'agaciro. Niyo mpamvu natwe tugomba kwiha agaciro, tukubaha mutima mweranda, umutima wacu tukawumwanisha na mutima mweranda w'Imana. Mu byo dukora byose tukihatira gukora ibintu byiza binezereza Imana nk'uko babidushikirije uko byagenze. 12 havuga ngo bose bari batamariwe bazazaniwe babwirana bati, ngo bose bari batamariwe bazazaniwe barabwirana, twumva ibyo babwiranye nyimba ari byiza nyimba ari bibi,
twumva ibyo babwiranye abandi batamariwe bariko bararaba abandi nyene bariko barabonekerwa banezerewe twumve nyimba bose n'abari bashengereye bari bafise umutima nkaba mbega ibyo byoba ari biki batanguye kubazanya ngo mbega ibyo byoba ari biki nibiki bibaye abariko barabazanya none abo bariko barabazanya ngo mbega ibyo nibiki ubwo bari barose uwo mutima mweranda ko bari bamukeneye 13 abandi nabo baguma bitwengera bati Imana idutabare cyane kandi Imana iduhe gutahura cyane ngo abandi nabo baguma bitwengera ko bitari byoroshe abandi bagumye batwenga mu gihe abandi bari mu munezero wa Yesu Kristo bariko barakira mutima mweranda baraborewe umuvinyu mushasha murumva abana b'Imana ijambo rikomeye dukwiye kuzirikana cyane abandi nabo baguma bitwengera bati baraborewe umuvinyu mushasha nibyo rero iki gihe dukwiye kwitwararika kandi ariyo majambo twari dukwiye guhagarara ko cyane mu gihe abandi bariko barakira mutima mweranda banezerewe abandi bariko barabitwengera mbere bagaca bavuga ngo baraborewe umuvinyu mushasha niko abantu bo muri iki gihe tumeze uti kubera iki abantu barasambuka bavuga ijambo ry'Imana bamwe bakarara bicaye bariko baravuga ijambo ry'Imana buriya najewe ubu niko navuga ijambo ry'Imana ni mwijoro nagomba kuba najyana mugabo naretse kubera ibikorwa namyemo rero muganda avuga ati ntegerezwa kuvuga ijambo ry'Imana mugabo hariho abazovuga ngo ujya mudamu n'umusazi ninde yamuhaye kuvuga ijambo ry'Imana kandi twabonye ko aha n'abadamu barimo bamwe bariko baratwenga abantu benshi ntibariko barabona igihe turimo kandi turi mu gihe gikomeye turi mu ntambara ubushize niho nararota ibintu by'intambara anyway reka tubandane rero abantu benshi mw'iki gihe bari gutwenga abantu benshi barabona abantu bakurikiye Yesu ngo n'abasazi ubushize hari umuntu nabonye yashize intayi yiwe kuri YouTube umuntu yahora akora akina amafilime w'umurundi w'Ingozi naramwumvise uwo mupapa yitwa Joakimu naramwumvise intayi yiwe yaranezereye yaramuze ku mutima aravuga ko abantu bamubwiye niyaza kuvuga yuko yari umusambanyi yari umumaraya yatumugore mu nzu akaja mu busambanyi ko batazokongera kumukunda ko bazoca reka abantu baguce cuti yanje reka abantu bakwange ari kube wizeye Imana yanavuze ati ndakina amafilime mugabo amafilime nahora nkina narahinduye amafilime y'urukozasoni sinzongera kuyakina nabambwira abantu uti kweri bamuraba je ndakunda kurorera amafilime kweri iyo natunganije ibikorwa by'Imana ndaraba amafilime ariko nama mvuga ati bamuraba amafilime mukina umuntu araza gukina ifilime kweri akemera impuzu zose agakura gatakuru ku gasozi ivyo filime izoraba umwana wiwe ivyo filime izobona mama wiwe bana b'Imana kuri YouTube ni kwasingira bakwe kuri YouTube nta banga rihari raba rero ibintu uri kurakina biba ari ibintu byigisha abandi kugendera mu muco mwiza abantu benshi b'abamama baraja kuri n'abapapa ariko abamama umupapa we naho yo kuri muzu wewe ngira nta kibazo ariko umuntu w'umumama vrema gukura impuzu akaja kuri YouTube akerekana ibihimba byiwe byibanga akigisha
ngo rikarondera ama-views n'amafaranga ya YouTube. Bana b'Imana, umuntu w'umukristo, umuntu w'umurokore, umuntu yizera Imana, mu by'ukuri ntabwo ari ibintu byiza. Urashobora kumva ko ushobora kuja kuri YouTube video washyize kukayifuta, ariko urayifuta, ariko abantu twaramaze kuzimanyagura, tuzitumaniya, tuzirungikana, twerekana herabuye bimeze uko ibintu nk'ibyo. Uwo muntu rero yaratanze ntayiwe kabisa, avuga uko yahora ari umusambanyi, uko yabesha umugore, uko yari yarifatiye umugore n'umugore akamwizera, gutya akavuga ati nukuri sinzosubira, Imana yo mu ijuru izomuhe kutabisubira mu byo yavuze byose. Rero bana b'Imana, hariho abamutwenze, hariho abamwinuvye, ariko ni byiza ko wewe yikiranura n'Imana akagenda mu rugendo rugenda mu ijuru. Nibyo n'ubu ngaha bavuga ngo abandi nabo baguma bitwengera bati, abantu bamwe barabona umuntu ariko arashinga intahe bakamutwenga ngo n'umusazi. Barabona umuntu, hari n'uwigeze kumbwira ngo je numvise muri kuravuga ngo ibintu ngo byawe ngo ukuntu ngo wabanye je ndabivuga ndiko ndamaramaza Satani, kuko jewe sinyikeringa ngo abantu bo mwisi barantwenga, ngo abantu sindi ngaha ngo nezereze abantu, ndi ngaha ngo nezereze ubutatu bweranda, nezereze ubutatu bweranda, Imana inezerwe, Yezu Kristo anezerwe, kuko nanze zo munezero w'ibihe bitazoshira. Rero itandukanye n'ibyo mwisi, urabe ibyo ugenderamo, ureke kwiyambika ubusa canke ureke kwiyononera kazoza kawe keza imbere y'Imana mu ijuru. Baraborewe umuvinyu mushasha, ngo baraborewe umuvinyu mushasha. Abantu benshi muri iki gihe batwenga abantu nyene babona ati nabasazi, nimboregwa, niki umuntu yitanga kuvuga ijambo ry'Imana gusa kwitanga, yahamagawe na Yezu Kristo ngo avuge ijambo ry'Imana, akorere Yezu, bakamwita umusazi. Na tena uri kurafasha abantu, hariho abantu usanga bariko baratwenga ngo nuko ufise ibyo guta, ngo nuko ufise ibyo utanga. Nawe Yezu yaraguhaye ibintu ukanka kubikora mu gufasha bagenzi bawe. Ibyo byose ukabona babikorana abasazi. Bantu mwitwa basazi kubera ineza y'Imana, ibintu muri ko murakora binezereza Imana. Emera twitwa basazi, ariko hari igihe tuzokwitwa abana b'Imana, hari igihe tuzobaho Imana itunezererewe ati nimwicare impande yanje bana banje, mwaramvuze, mwaranyigishije mu isi, mwarabwiye abatari banzi baramenya. Na tena twarabonye rya jambo rivuga ngo Yezu yavuga ngo mugende ku isi yose mumenyeshe, mushingire intahe ku isi yose, mubwire ikiremwa cyose mushingire intahe. Rero Zipora kuba ndi muri Australia nkavuga Yezu Kristo ntibintera isoni, kuko wenyene Yezu yankuye mu Burundi akanzana muri Australia kwari kugira mvuge aho ngeze hose ijambo ry'Imana. Rero ntitukamaramaazwe no kuvuga ubutumwa bwiza, kandi ntitukamaramaazwe n'abadutwenga. Nibadutwenge nta ngorane, kizima dufise ikicaro kwa Yezu. Haleluya, amen. Mwarahezagiwe n'Imana, umukama Imana abandanye bagirira neza, ikirushirije tuze tubane mu ijuru. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Turagusenga Yezu, turakunda inahazi.